Hii ni Ndundi Sport. Tunaalika wachezaji, makocha na viongozi wa matimu mbalimbali na kadhalika. Hii ni Ndundi TV Sport. Update zote za burudani hapa. Na kama kisi mnavyoona hapa, tumeweza kuitikia mechi ambayo imekuwa ikikutanisha timu ya wabunge pamoja na timu ya watangazaji, ambapo timu ya wabunge imeweza kuifunga timu ya watangazaji ambayo ni FC Media bao 1-0. Ikumbukwe kwamba hii timu ya wabunge inaandaa mashindano ya EALA ambayo yatakapoanza hapo siku ya Ijumaa mosi. Ni timu, unaona kwamba ni timu ina wazee wabunge wengi na wazee kwa kweli waliweza kucheza mpira mzuri na wakaweza kuifunga hii timu ya watangazaji wa soka la Burundi. Tuliweza kuongea na mmoja wa bunge ambao ataweza kuwa na pia ataweza kuwa mwachezaji ambao watakaitikia hayo mashindano ya EALA ya wabunge wa East Africa ambayo yatakapoanza Ijumaa mosi. Tumsikilize kwanza anaongea nini. Honorable François, mumaze igihe mukina n'abamenyesha makuru ba FC Media babatsinda kabiri gakurikirana, no munsi mushoboye kubatsinda kimwe ku busa. Mwavyakiriye gute? Mwahinduye iki? Twavyakiriye neza nkuko twari twabibabwiye ubwa mbere cyagihe twakina mukadutsinda kimwe. Twarababwiye yuko niyo mwagaruka muzobona ico tubakorera, kubera twari mu myiteguro yaya matunwa tugomba kugira ya EALA. Kandi urabona yuko vyegereje, twashatse rero mwebwe tubakine tubereke ukungere twabemereye yuko tuzoronka intsinzi muri izi nkino za EALA. Mu mwaka weze mugira mu Dar es Salaam n'ubundi mwakinye n'abamenyesha makuru rukino rwa nyuma go kwitegura barabatsinda, ntaco byabafashije kuko Dar es Salaam nta cavuyemo. Uno munsi mukinye rukino go kwitegura rwa nyuma murabatsinze. Twizere yuko iyi sura y'urukino guno munsi ariyo tugiye kubona mu nkino za EALA. Egome cyane kuko ubuheze twe twabibabwiye cyagihe twakina na Ministère de l'Intérieur ya kipe yabo, twarababwiye yuko twebwe turimo turararikira abene igihugu duserukira bazoje kuraba uyu mupira tuzokina izi nkino za tunwa za EALA. Hama twarababwiye te kipe yiwacu nkuko musanzwe mubibona ni ikipe yivuguruye imeze neza, nivyo irimwe abantu babazehe, abantu bakuze, ariko abazehe bawigeze kandi bawuze. Uyu munsi ugiye kuraba nko kungene mwari muhagaze mwega bamenyesha makuru, mwabona mu vyukuri yuko tubasumbya gose kandi turabatama. Yari pasi imwe ku yindi, rumwe nivyo mwagiye mwibonera na mwebwe sugushikuza. Murabona yuko ye ikipe yiwacu yina amashinga amateka na nkenguza amateka yifashe neza. None uno munsi ko mushoboye kubyifatamo neza, nakahe kamo kubarorerezi mugira ko binashoboka nimba hageze muduha neza na neza urutonde rw'ingene bazoza kubafata mu mugongo? Turateye akamo abene gihugu duserukira izi nkino za EALA, ni kuvuga turimo turegera abene gihugu ni East African Community, twamaze kwinjira mu muryango wa Afrika y'ibihugu by'ubuseruko. No kuvuga izi nkino zamazabaye ku mwaka kubashinga amateka baserukira ibihugu byabo bagakinira mu gihugu kanaka babatoye kiri muri muryango w'ibihugu biri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko. No kuvuga rero turateye akama bene gihugu bo ngahi wacu mu Burundi, Ibujumbura, mu ntara hagati mu gihugu bazoze kurorera uyu mupira wabo bitoreye, mbere ndetse bamwe baturuka mu mahanga babone kungene bakina. N'urukino ruryoshe cyane kandi mwibaza yuko ari urukino rwa football gusa, ni nkino z'uburyo bwose n'amadiscipline yose, harimo byo gukwega umugozi, harimo football nyene mubonye iryoshe duhejeje gukina, kandi nkuko mwabibonye mu byukuri iyi football izoryohera bene gihugu. Hanyuma urukino rwa mbere rero ruzotangura ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa gatandatu rero niho ivyo bikorwa bizokugururwa. Imbere yo bihejeje kugururwa hazoca habi idefire rero yo kwigina ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko turimwo. Aho n'abategetsi b'iki gihugu, indongozi z'iki gihugu bazoba barimwo. Hanyuma rero tumaze gushika ngaha ku idefire rero tuzoca tuza twerekeza ngaha kuri Prince Louis kwa Gasore kuri stade. Hanyuma hace hugurura urukino ruzohuza ekipe twavuga yuko ari abashinga amateka baje baserukira ibihugu byabo, iri selectione no kuvuga mu Burundi havuyemwo batatu, hariya mu Tanzania batatu, hariya mu Bugande batatu,
batatu, hariya muri Kenya batatu, gutyo ice duforma equipe. Iyo equipe rero nizo cikina na equipe twatumiye Haleluya FC isanzwe ikinamwo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Nuko bizogenda rero tuzoba twuguruye uwo munsi, hanyuma ibirori bibe vyuguruwe kwa Mungu tubandanye. Hari inkino zizoba kwa Mungu, hari inkino gushika iriya tariki ya 11 twababwiye hazoba korotire kandi hamace dusezera abaje baturuka muri ivyo bihugu. Nuko bizogenda. Ubucuti bwanyu no mu FC Media bamenyesha makuru dufate ko buhagarariye aha ko mushoboye kubiganzura. Oya ntibuhagarariye aha kuko sindarizika ntabatsinze nka 5 ku busa. Ibi sinovyemera jewe. Namwe murabibona abaserukira bene igihugu, abanyagihugu bose abene igihugu bari nyuma yacu. Namwe muri nyuma yacu. Mugabo rero kugira mwebwe muce mutwurira ko ntitwobemerera. Nico gituma ubona turimo turabiganzura bizobandanya hanyuma n'ibitanu mwitegure kuko namaze kubwira abakinyi banje kuko ari je nsanzwe ndongoye equipe ati muraba neza mwitegure recuperation irahari. Urabona baraturondera recuperation ikwiye, hanyuma inama nshinga amateka na nkenguza amateka barakoranye barondera recuperation ikwiye kugira bahereza barazera gico bakora bobo kuko nkuko musanzwe mubiza umukuru w'inama nkenguza amateka ni warongoye inkino z'umupira w'amaguru mu Burundi. Aho rero arazi ikintu bita recuperation, yaraduhaye recuperation zikwiye, nico gitumubona rero twabenuriye tukabereka uko ngene bimeze. Honorable François no mugwi wanyu tubifuriza amahirwe muri izi nkino za ELA. Murakoze cyane, muraza kudushigikira. Hii ni Ndondi Sport. Tunaalika wachezaji, makocha na viongozi wa matimu mbalimbali na kadhalika. Hii ni Ndondi TV Sport. Update zote za burudani hapa.